Muri imigabo n'imigambi twiyemeje turabona yuko mu 2027 n'imiburiburi akanyamuneza kazoba kangana nka 80 mu Burundi. Ukabibona birahimbare kurongora abantu banezerewe, abarundi bose baranezerewe, umurundi akanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyene ubu azingirwa. Umugambwe sare defite mwakumya abanga bavuze ko ari jewe tumunyamwete bacava ko zokwitoza rero niba ko naje nabaye wa mbere nako karamaze kandi nagiranye ngurukira abanyamigambwe bageje nagiranye ngurukire cyane abanyamigambwe yindi bageje byerekana ko n'abanyane babonye ko ndumunyamwete abandi basavye abanyamigambwe bagende nabiwabo barondera abakandida bashoboye kwipima kuri jewe ntibaza n'utipima kuri jewe bagende bitonde neza bararose imana kuko babonye bazohiganwa uwo ariwe bagende baza n'umukandida rero azonyipimako mwese mutore niyandusha. Barundi Uburundi turi mu bibazo nubwo abenshi badashaka ko tubivuga, reka tubivuge turi mu bibazo mbere rimwe na rimwe turagowe. Akuwa we abantu ijana byaranse ko mwafata barisha igihugu barazwi none ikiba gikingiwe gute l'interpretation fitire nuko ari mwe mwabakingi ikibaba. Aha rero muca mwumva yuko indongozi nyonora ibidukwegeye kuko Imana yajyanye indongozi kugira bungabunge ivya bene gihugu. Hakani yari ivyaranyegeza uburuhira Imana yaciye yankira bene Israeli bose ko batazosubira gutsinda. Natwe rero tugize indongozi zinyonora Imana icitubuza kugira kwa rugendo wuteza imbere igihugu. Hakazobandanya ho kaboko mumenye yuko tuzaturiko twikwegera imivumo. Iyo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka. Haraje daimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu ndababwire. Cyari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire. Nk'ivyakozwe n'umuntu. Nk'ivyakozwe iyi ni laboratoire ni zacabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba nibikoko kabisa. Ubwenge barabufise. Nshanda byiti daimoni none ko bafise ubumenyi novuga nti yango ntasuzuma rikiba ubijejwe ntajejwe kubikora kuko nakamara amazi byo mbonye none ubwo rugomero rw'umuyaga nkuba gwari kumara imyaka ingahe novuga yuko bobo bavuga bati turerembeze ko utuntu babone ifoto hama bishake bisenyuke bigiye. Murabona bimwe vy'amabarabara bibomo kari tarahera kubakwa none ntimubona ko izo zabomotse zitarahera kubakwa. Birateye isoni mugani yumvire yuko ibintu gira bihinduke. Ese hare yabaye mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwashe nari mwahimvye miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza abadolari ntimwahimvya muzohagajyari mugamaye n'abakoresha na setani ntibahaga haco ntabarigwe bibana amaso gutukura. Hariho abakozi babi ndabivuge neza, hariho abakuru babi, abakuru bikunda bitwararika inda zabo, abandi bakabura ico bifashisha. Hariho abariko basesagurira byose mu mifuko yabo. Aha rero mu Burundi ntaho bideha, abakozi bato bato barakenye cyane. Mbere rero n'abakuru bazotinda bashikirwe. Umuntu atikize tunga y'igihugu ubu tuzaturamubaza. Uwo mugwi ukaba wamenyesheje ko Uburundi buhomba imiliyoni zababa 47 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka kubera inyungu z'akagwi k'abantu bakeya bafatiye mu mugongo ubutunzi bw'igihugu biciye mu gitegwa c'ikawa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye asaba ubugenduzi bukuru bwa leta gufata mu minwe ico kibazo bakoranye n'uwo mugwi yashinze hama ukuri kuje ahabona.
je mpanimvira je nzefata batwara ayo mashira hamwe yose ari kwinjiriza amahera igihugu ndabajane kuri stade abantu babone kugira aho bazoza baraca hose babivume tubavumire kuri stade babivume aho bazoca hose bavuga bati wa undi mwamubonye gushika apfume bifungira mu nzu nta kamaro genda muri Sosomo imisigati urarondera umwimbye wagiye ukabura nta mwanya babifite abantu baragiye tugira twigirire baraje kajeke kugira twimbura umuceri mwinshi mu kiyaya baca baragenda barayiba ayo mahera bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye none mugomba none mukure hehe nimubwire bajya batwaje amahera uti garukana amahera ngaha twubake baraje abakozi babi ndabivuge neza hariho abakuru babi abakuru bikunda bitwararika inda zabo abandi bakabura ico bifashisha hariho abariko basesagurira byose mu mifuko yabo wabaye musitanteri wabaye buramatare wabaye umushikiranganje akaronka imodoka nziza akaronka inyubakwa nziza abenegihugu beraguza tako ry'imfiza gashiha abagumyabanga tuburiwe agahimbo eka amahano abarundi babonye ni menshi abandi nabo abagumyabanga tuburiwe agahimbo Kizana ishimye wenyene yarigeze vuba umunsi umwe ngo umurundi wese ngo azobona ko hari vyamunaniye ngo araca akinyura bisabana bine ngo naje nimwabona vyananiye ngo murambarira yayo majambo so ayivugi niko vyategeza kugenda iyo umwuga wakunanira we je barantwemba umukuru w'igihugu umunsi vyananiye nzoca ntanga imihoho umunsi vyananiye imira ukemera ko wananiwe none igihugu kisokira gute urumva neza yuko mu burongozi bwo hejuru hari ikibazo cyo kwemanga ibibazo biri mu gihugu ko aribo bajejwe ko aribo biraba haba kubitorera inyishu mwibuke ingene natanguye uburongozi bw'igihugu hari amajambo angana iki benshi bavuga ngo turahumiwe ntavyo azoshobora kurinda gusaba uruhusha kugira uwo icupa ubona ko ari bitera soni ibintu by'imiti uno munsi mwari muzi yuko bantu bafashwa abantu bafite mitiwere uno munsi ntashobora kwivuza kuri mitiwere ngo arondere umuti ndabeshe simbeshe ewe ndabeshe abamenyesha makuru abantu bivuza bamwe bafashwa bagwaye mu mutwe kwa rujana uno munsi barahagaritse sinzi ko ibyo mwari mubizi barahagaritse kubavura ngo leta yoheranye amafaranga menshi nibabanze babariye aba solidarite uko nyene mitiwere uko nyene nari mwumva ico gihugu turimo kimeze gute ico gihugu turimo kimeze gute twebwe turafise itegeko n'uburenganzira bwo kubabwira ikitubabaje turafise ubwo burenganzira kuko hari igihe abantu batavyumva cyangwa bavyitiranya rero jewe nibaza yuko tugomba gukora ibintu byose bikwiye kugira ngo iki gihugu kive muri kano kaga turimo ropeye ya crise ifo ko tuvyumvikana iminsi ndiko nazunguruka igihugu cyose kwisi yose igihugu cy'Uburundi cyo nasaze kitagira ingorane kwisi yose nimwibaze ahantu mu Burundi ingorane bakubwira ko bafise gusa n'igitoro gusa vuga ikindi be ikibuze mu Burundi n'ibitoro gusa nta kindi tubuze sinzi biravana nkaje nkeneye amafaranga nawe mwese ni ibintu byinshi ubutegerezwa kubiduha arabitwimye duca tugerageza kwiyungunganya bari abantu bagora sone kubera inda n'indangara niba twabonye byamaze kubimbira kenshi igihe giheruka naramye ko afise abantu ijana bamugoye muri icyo
mugiye abo bantu badahetse bashishura ko twironke mu bitoro twironke n'ubundi abisubiye niba bahari hamwe ndakwereye bene nabo mu kubaharira ivomo kuko ni nyirabayazana mu bintu bidusinzikaza harimwo vyinshi mugabo bishingiye ku gicumuro. Igicumuro naco kiri kwinshi kandi gifata amasura atandukanye kandi amasure akarutarutana, ariko uko ciha indaro mu bantu niko kigira imforo y'ukurandagata. Igicumuro cama gifise imforo y'ukurandagata, kandi aho giciye ikaza kirasobanga na kurya kw'inyuzi kagira amapfundo, mbere mu nyuma kikaba nk'uruhome, kaba ico bita le péché structurel canke structure pécamineuse. Abazingamitswe n'akarenganyo bashobore kukavamwo baruhuke, abazingamitswe n'ubusuma bafatigwa ingingo, abiba bafatigwa ingingo kugira abibwa baruhuke, n'ibindi n'ibindi. Ndabaramukije cyane canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Nizere yuko muri amahoro. Uno munsi ni wa munsi nemera yuko nzobashikiriza icigwa kidasanzwe cerekeye ivy'ubuzima bw'igihugu muri rusangi. Muribuka yuko naheruka kubaha intangamarara. Rero narababwiye nti jewe n'ukuri ndashikaho bingora gutahura, ndashikaho nkubitira ku buzima tubayemwo, ibizunguzungu bikamfata canke naho nkiyumvira nti none ubwenge bwanje buracuritse, ntibindiko ndabona nukurota canke ibindiko ndabona ndabibona jenyene canke, ariko ndasubira nkarema nkavuga nti naho biruko hariho abo tuvyumva kumwe. Tugiye kurabira hamwe rero ubuzima bw'igihugu muri rusangi kuva umukuru w'igihugu abaye umukandida aho hari mu 2020 gushika ubu yasubiye gutangwa n'umugambwe wiwe, umugambwe CNDD-FDD, kugira ngo asubire yiyamamarize ikiringo gikurikira. Nimubanze mwumvirize ijambo yavuze igihe bari bamutoye. Ntawutishima naje narabaye umunyamwete abaheruka kumpa amanota mu mugambwe CNDD-FDD mu bagumya banga bavuze ko ari jewe ndi umunyamwete, bacavuga ko nzokwitoza. Rero niba ko naje ndabaye uwa mbere nako karamaze, kandi nagira ngurukira abanyamigambwe bankeje. Nagira ngurukire cyane abanyamigambwe yindi bankeje, vyerekana ko nabonyene babonye ko ndi umunyamwete. Nkabanda basavye rabo abanyamigambwe bagende nabiwabo barondera abakandida bashoboye kwipima kuri jewe, ntibaza n'utipima kuri jewe, bagende bitonde neza bararose Imana kuko babonye bazohiganwa uwo ariwe, bagende baza n'umukandida rero azonyipimako mweze mutore niyandusha. Ni vyiza cyane mu Burundi, demokrasi yakomeye ubu byose ni mahwi. Uravye ukuntu umukuru w'igihugu yavuze iri jambo ati nta utishima voilà, ariko mu Kirundi abakurambere barayamaze bati ha kwishima woshimwa n'abandi. Umukuru w'igihugu amaze kuvuga ngo abo bari kumwe mu mugambwe CNDD-FDD barabiravye basanga niwe muntu w'umunyamwete wa mbere, basanga yarigenjeje neza
mu mabanga ajejwe babona yuko